Yes, duhere amakuru yacu ya entertainment canke y'umwidagaduro mu gisagara ca Rumonge aho umuririmbyi inshuti ya bose Super Huff yes yamaze kumenyesha neza na neza igiteramo ciwe kizoba itariki z'itanu ukwezi kwa kane aho yagize ati ni igiteramo kizoba citwa yes imyaka 10 ya experience ari mu mwuga wo kwikora mu gahogo. Yes, ni Super Huff ati amaze imyaka 10 canke imyaka 10 ari mu mwuga wo kwikora mu gahogo. Yes, abantu banshi baramwibuka Super Huff canke inshuti ya bose ku ndirimbo nyinshi. Muri ico giteramo ni Super Huff amaze kumenyesha yuko azoba ari kumwe n'abaririmbyi bo mu gisagara ca Rumonge. Muri abo baririmbyi yerekanye neza yuko azoba ari kumwe n'umuririmbyi vyiwe umuranga Kamanda mkuu umugwi Forever Band. Yes, n'umuririmbyi asanzwe aririmba umudiho wa hip hop ntiyamwibagiye Mr. Zero. Yes, ati ico giteramo kizabera muri Tourist Town Beach. Ndetse ico giteramo kikaba vyagaragaye yuko cyafashwe mu mugongo na Ivo Music. Yes, unkundire ngaruke ku busesanguzi yes bw'umuzo kino giteramo cha Super Huff canke inshuti ya bose. Mere kwanza première partie ndayihere kuri Ivo Music. Wibuke neza Ivo Music. Yes, ino Ivo Music. Wibuke neza yuko yoyo yasha kenshi yakunda yari yifujije yuko yokora igiteramo citwa Amashuha Festival. Mu makuru twaronse nuko ico giteramo nticyabaye muri umwaka yes uheze mu gihe ico giteramo ca Amashuha Festival yes kizo cyari kuba inshuro yayo ya kabiri. Ati nticyabaye rero inshuro yayo ya gatatu nticyabaye rero ico giteramo peut-être baci bashima kuca bifashisha yes Super Huff canke inshuti ya bose. Oui, hari abantu gushika ubu bibaza kino giteramo ca inshuti ya bose kubona aje n'igiteramo tusanzwe tuzi tumenyereye kanshi kubona mu biteramo vyitwa nka Super Huff live in Tourist Town Beach patati patata. Ariko uno munsi tukaba tubona Super Huff akoze igiteramo ati 10 ans d'expérience. Ati imyaka 10 jewe nibereye mu mwuga wo kwikora mu gahogo. Ati experience nini narayironse cette fois-ci rero ndaje kugira ngire partage n'abakunzi banje kubona ngira 10 ans ndi mu mwuga wo kwikora mu gahogo. Wibuke neza yuko hari abagore n'abagabo bakunda kugira ngo yubire y'imyaka 10 bubatse. Ego ariko Super Huff ati 10 ans d'expérience ndi mu mwuga wo kwikora mu gahogo nje kugira ngira umunezero ndi kumwe n'abakunzi banje bo mu gisagara ca Rumonge. On y va? Okay. Yes, reka ndaguha ubusesanguzi nka ndimo on the mic. Yes, muri structure abantu bazokwitega iki kwa Super Huff canke muri aba baririmbyi ba Super Huff bazoba bamuherekeje muri ico giteramo ca 10 ans d'expérience yes muri ico giteramo. Bano basaza bose bagiye kuri affiche hamwe na Super Huff, sivyo? Reka duhere kwa nshuti ya bose Super Huff na muvyuka yuko mu meze ashize abantu benshi baza on the making canke mu matelefone bambaza nshuti ya bose Super Huff yagiye ko tubona ibikorwa vyiwe bicumbagira bitagenda ku muvuduko usanzwe. Ati Super Huff muri kino gihe tumubona gake mu biteramo, tumubona gake ashira indirimbo ku mugaragaro. Yoba yaragiye hehe uno musaza nshuti ya bose Super Huff? Yes, inyishu yayo ni igiteramo rero Super Huff canke inshuti ya bose agiye kuzakora ca 10 ans d'expérience ari mu mwuga wo kwikora mu gahogo. Ariko
Yes, ico no kubwira gatoya nk'umusesanguzi nagize amahigwe yo gupitia canke yo gupitira ku rubuga rwiwe rwa channel ya YouTube. Yes, ico omenya kwanza tuvuze 10 ans d'experience ari mu mwuga, bisigura yuko gute uno munsi dufashe yuko umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Burundi kuko bafise style yo gushira ku mugaragaro indirimbo imwe mu mezi 3, nukuvuga yuko ibiharuro neza na neza biragaragara yuko umuririmbyi Super Huff ku kwezi ku mwaka umwe yari kuba afise 4 songs, sivyo? Ukwezi kwa gatatu, kwa gatandatu, ukw'icenda, ukw'icumi ni indirimbo zine yes zari kuba asohoye ku mwaka umwe, sivyo? Turiko turaraba 10 ans d'experience, sivyo? Ariko muri 10 ans rero bigaragara yuko yari kuba afise indirimbo 40 iyo dufatiye ku biharuro yuko ku kwezi ku mezi 3 ashira ku mugaragaro 1 song, indirimbo imwe. Sindo hivyo? Ni hivyo? Au so hivyo? Bisigura rero yuko uno munsi Super Huff nshuti ya bose afise indirimbo zingahe muri 10 ans d'experience, sivyo? Ikintu kimwe womenya nuko nshuti ya bose Super Huff afise account zibiri zo kuri YouTube. Hariyo account yita Super Huff, hakaba na account yitwa Super Huff official. Ni 2 accounts. Okay? Yes, turabe kuri account ya kwanza ya Super Huff canke nshuti ya bose. Oui, account ya mbere iriko indirimbo zine. Yes, indirimbo ya kwanza ni Ntahegahezwa, indirimbo ya kabiri ni Mutima, indirimbo ya gatatu Ndagukumbuye, indirimbo ya kane ni Couple ya mbere. Izo ni indirimbo zine ziri kuri account yiwe ya kwanza yitwa Super Huff. Arafise na account ya kabiri, account yagiye ku mugaragaro, yagiye kuyikora avuye mu gihugu ca Afrika y'Epfo, ni account yitwa Super Huff official. Yoyo ifise 6. Nimechanganya kidogo hapo lugha, indirimbo zitandatu. Maana nikichanganya hapo. Yes, iliko indirimbo 6 canke indirimbo zitandatu nkuchanganya sana. Yes, izo ndirimbo zitandatu ufashe kuri zina ndirimbo zine ni indirimbo 10. 10 ans d'experience, uno musaza afise indirimbo 10 ziri ku mugaragaro. Wibuke yuko mpumuriza y'amasanamu itari kuri izi mbugo zibiri ndakubwiye. Iyo ndirimbo mpumuriza yoyo iri ku rubuga rw'umuririmbyi Emerson. Bien sûr que oui, niyo ndirimbo ndetse ifise abarorizi benshi gusumba indirimbo zose izo zose yaramaze gushira ku mugaragaro. Alors, tuvuze 10 ans d'expérience, tukaraba muri 10 ans d'expérience, qu'est-ce qu'il a fait? 10 ans d'expérience afise indirimbo zingahe? 10 ans d'expérience yakoze ibiteramo bingahe? Ibiteramo peut-être bisumba 10, ibiteramo ni vyinshi. Nukuvuga rero yuko Super Huff mu giteramo ciwe cyo 10 ans d'expérience tuzoshobora kubona indirimbo mupya nyinshi. Peut-être kuri jewe ko nibaza ashobora kuduha indirimbo nyinshi zishika nka plus de 5 chansons, nouveaux chansons. Urumva ko tuzokwitega ikintu ciza, ikintu kiryoshe, tuzokumva indirimbo nshasha za Super Huff. Uno musaza Super Huff muri kino gihe mu muziki si cyane. Je ne sais pas pourquoi yagize 10 ans d'expérience yari gufuma avuga ati my new song, listen my new song, igiteramo kikitwa uko. Ariko tugenderere kuri aba basaza bazomuherekeza Super Huff nshuti ya bose, nabo bifashe gute? Urashaka gukora igiteramo ugazana abaririmbyi baguherekeza mu giteramo cawe, utibaje kuraba eske bafise ibikorwa ivyahe, bafise vibe ingana gute muri kico gihe uteguye ico giteramo cawe, sivyo? Sivyo hivyo. Yes, duhere ku muririmbyi Kamanda mkuu azoherekeza Super Huff muri ico giteramo. Uno musaza Kamanda mkuu wewe amezi 3 arashize asohoye indirimbo zitatu, bien sûr que oui, asohoye 3 songs. Muri izo 3 songs no musaza yes, ni indirimbo bigaragara neza yuko yari ama featuring yagiye arasohora. Yes, aheswe ku bandi baririmbyi.
notamment nk'indirimbo yashize ku mugaragaro ari kumwe na Fabitozi. Ino song yari imaze gushigwa ku mugaragaro umwaka uraheze ya amasanamu yagiye kwigarukana muri amezi 3 aheze audio. Yes, nk'indirimbo yakoranye na T-Rex Lala, si indirimbo yiwe yari featuring yes Kamanda Mkuu. En fait, Kamanda Mkuu no munsi yagiye muri iki giteramo, peut-être ashobora kuzoza afise new song, ariko sinibaza yuko yoba afise new song azoza kutuzanira za ndirimbo ziwe za kera. Yes, uwundi ni Vyiwe Jumuranga. Vyiwe Ndumuranga, nibaze ko umwe wese arabizi yuko uno musaza Umuranga atakintu na kimwe gishasha afise. Hari n'amakuru ariko aravugwa ngo chini kwa chini yemeza yuko uno musaza Vyiwe Jumuranga abantu bashobora kugira igitangaro bakamubona muri yes muhiganwa rya gospel music iriko rategurwa rya Burunga. Yes, tukibaza rero yuko uno musi nimba Vyiwe Jumuranga azushobora koko kuja muri iryo higanwa rya gospel, si wa wundi azobagiye nko kurondera yes kumenyekanisha ibikorwa vyiwe by'umuziki, ahubwo peut-être ashobora kuba agiye agamije ako kanoti. Uno musi rero Vyiwe Jumuranga azoherekeza Super Huff nshuti ya bose muri ico giteramo, atandirimbo afise nshasha, atandirimbo afise nshasha yiwiwe bwite inyuma y'amezi angahe arenga amezi 12. Uravyumva yuko Vyiwe Jumuranga azoza guherekeza Super Huff avec l'expérience yarasanzwe yaramaze gukora, apana ibikorwa bishasha. Sirovire banduku. Yes, ni Forever Band, umugwi Forever Band nawe nyene uzoherekeza nshuti ya bose Super Huff muri ico giteramo. Umugwi Forever Band benshi barawibuka yuko mu myaka 3 ishize uno mugwi wari ufise good vibe, wari ufise vibe ikomeye, ahubwo umugwi sinzi icatumye umera nk'uri kora buja urayumba yumba, nasema unayumba yumba. Ariko ni Forever Band yes yoyo yarina natise nyuma y'umwaka abantu bibaza uno mugwi wagiye hehe, waze washikata warina nase usohora akaririmbo ukwezi kuraheze, akaririmbo akaramata bari kumwe n'umuririmbyi Momo Boy. Naho biri uko izo ndirimbo, iyi ndirimbo bashize ku mugaragaro na n'abarorerezi amajana 5 bafise, ariko bazoja guherekeza Super Huff, sivyo? Yes, uwundi ni umuririmbyi Mr. Zero. Mr. Zero wibuke neza yari umuririmbyi bigaragara yuko muri kino gihe mu Rumonge ari mu baririmbyi 10 canke 5 bagira performance nziza ya hip hop. Uno musaza yes inyuma y'indirimbo yiwe hari yarapoteye, aho benshi bibaza kuko peut-être yo baragiye muri Dubai, ariko tukamubona kuri affiche y'iki giteramo, no kuvuga ko aracari mu gisagara ca Rumonge. Indirimbo yiwe hari iraheze umwaka urashize. Imisi iragenda iheze gusa, haheze amezi 6 aprito, apana umwaka, amezi 6 ayishize ku mugaragaro. Amezi 6 akaja kuririmba mu giteramo aherekeza Super Huff. Alors, pour la conclusion, bigaragara neza yuko wewe aho uri kuranyumviriza, wewe aho uri kurandaba, ni byiza yuko uzo kwishikira muri ico giteramo cha Super Huff cha nshuti ya bose, kuko nituzogira ugusamara, nituzogira ubute, ahubwo tuzobona ama surprise menshi, kuko bose abaririmbyi bazoja muri ico giteramo peut-être birashobora kugaragara yuko bashobora kuduha new song, indirimbo mupya. Hayo ni habari za huku kwetu nyumbani.